turabaramukije amahoro y'Imana, nshuti bakundwa dusangira urugendo rwo kuja mu ijuru. Nizere ko mwese mwiriwe neza, mwiriwe amahoro kandi muguwe neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Ego natwe vy'ukuri turashima Imana yo mu ijuru ukuntu yongeye kutugira ubuntu n'imbabazi tukisanga turi bazima k'uyu munsi uri hejuru. None rero muradutunga, twari tumaze iminsi turiko turabonana na cane kuri ka kanya keza twavuze yuko twifuza ko twosoma Bibiliya yose tukayimara. Ku bantu vy'ukuri byagoranye yuko bashobora gusoma Bibiliya yose bakayimara, murazi ko twari twarayaze vy'ukuri ko tugiye kumara umwanya tuko turasoma Bibiliya duhere mu gice ca mbere mpaka gushika aho tuzoyimarira igice ca nyuma kigize Bibiliya yera. Kandi vy'ukuri Imana yaradushoboje. Igice ca mbere twarumvise ibikivugwamo, igice ca kabiri twarumvise na conyene ibikivugwamo, ubu naho twagira twumvirize igice ca gatatu ibikivugwamo. None muratubabarira vy'ukuri, twari tumaze iminsi hari twari twagoranye, ariko vyose Imana yaradushoboje, bimeze neza n'amahoro. None rero mu gice ca mbere nk'uko mubizi twarumvise ingene Imana vy'ukuri yaremye ibintu vyose tubona kuri iyi si, ingene Imana yagiye bikurikiranye no mu kubirema. Igice ca kabiri naho twarumvise ingene Imana yaremye umuntu mbere ikamuha n'itongo ariryo Edeni. Ubu naho twagira dusome igice ca gatatu na cane twumve ibikivugirwamo. Nk'uko twavuganye vy'ukuri umuntu wese arakwiye kuza aratorora kugira ngo vy'ukuri tuze duheze iyi Bibiliya umuntu wese azi ikivugirwa muri iyi Bibiliya, na cane yuko vyo tugirira ikimazi mu kumenya ikintu kiba kivugirwa muri Bibiliya. Hari igihe uwundi muntu yokuzanira izindi nkuru zitari zivuye muri Bibiliya, ariko ukamubwira ati oya, Bibiliya ivuga uku. None rero nk'uko mubizi, reka uno munsi duhera ku gice ca gatatu, ariko tutarasoma igice ca gatatu reka tubanze dusenga Imana kugira ngo vy'ukuri Imana aba ari idushoboza, kugira ngo nawe Imana aba ari izogushoboza kugira ngo uvyumve vy'ukuri unatahura amajambo avugirwa muri Bibiliya. Mwami wacu Yesu Kristo, Mana ugororotse, wewe nyaguhora ku ngoma, ni wewe uvyagiye mw'ijuru ku ntebe y'icubahiro ku bakerubi. None heraba Mwami n'aya mango, wongeye kutugirira neza, wongeye kudutera iteka nyakubahwa, tutabikwiye tutanabibereye Mana. Eheraba benshi uyu mwanya n'isaha ntibariko barawubona, aka kanya abenshi ariko hategurwa amariro, abandi bararangije, ariko twebwe Mwami watudomye ko ikimenyetso ariyo maraso yawe. Uravuga ngo ndaguteretse baho, none twongeye kubaho Mwami. Turatanze amashimwe n'icubahiro mw'izina rya Yesu Kristo. None turasengeye Mwami Yesu Kristo, uyu mwanya tugira twinjiremo, turaguhaye kaze na karibu. Ngufate mpiri bitakuvako, ufate mpiri inama za Satani, inama zikuzimu, inama z'abadayimoni, inama z'abapfumu, inama z'abarozi, zifatwe mpiri mw'izina rya Yesu Kristo. Ucubana natwe Mwami, tugiye gusoma aya majambo no kumva icavuga. Yesu ndaguhaye kaze na karibu, mpwemu yera niyururuke mw'izina rya Yesu Kristo. Ucu dushoboza nyakubahwa, utugirire neza Mana, ubwiza bwawe budukayanganire. Kandi ndasengeye umuntu wese Mana azokumva aya majambo avugwa muri iki gitabo, uramuhezagira
uramuha umugisha, uramuha inkomezi mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo vy'ukuri mwami nawe azamenye ibivugirwa muri Bibiliya. Urakoze nyakubahwa, urakoze ugiye kubana natwe, urakoze ugiye kutugira neza. Ndakwinginze mwami, aya majambo azashike kuri benshi, agira ikimazi kuri benshi mu izina rya Yesu. Urakoze nyakubahwa, nuhabwe icubahiro muri vyose, ni muri rya zina rya Yesu Kristo umwami wacu dusavye mu twizeye kandi twizigiye, amena. Ego rero tugiye gusoma igitabo c'Itanguriro, kuko murabizi ko arico tukirimwo. Igitabo c'Itanguriro aho tugeze ku gice ca gatatu, aho tugiye kumenya igice ca gatatu ibivugirwamo. Ndasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ukwicaha caje mw'isi. Hariya mu gitabo twaruka gusoma no havuga ngo uburyo Imana yaremye abantu ba mbere. Ni ukuvuga Imana imaze kurema abantu ba mbere, aha duca twumva aha kuri gatatu naho nyene havuga ngo ukwicaha caje mw'isi. Aha uko Imana uburyo Imana yaremye abantu ba mbere canke uburyo Imana yaremye abantu ba mbere, ugiye kuhasoma ubibona neza ukuntu Imana yaremye umuntu ikamwita Adamu, maze imukura mu rubavu, urwo rubavu nago igwitwa Eva. Bisigura iki rero? Bisigura yuko mu gice ca kabiri aha twaramaze kubona ngo Imana yeze umunsi ugira ndwi, tubona ati uburyo Imana yaremye abantu ba mbere. Aha rero tugira dusome igice rero ca gatatu, aho tuza kumva ukuntu icaha naco caje mw'isi. Yesu abahezagire. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mw'ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega n'ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe co muri iri tongo? Kabiri, umugore yishura iyo nzoka iti vyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubirye canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Kane, iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa. Gatanu, nuko Imana kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Gatandatu, uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabirya. Ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda menya, badandikanya ibibabi by'imisukoni bironkeramwo uducocerwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. 9, Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati,
uri hehe? Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mw'itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. 11. Aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri ca giti nakubujije kujyako? 12. Uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku vya ca giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati co wakoze ico ni giki? Uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabirya. Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati kukoze ivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mw'ishamba. Uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa gitsinziri. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda. Uzokwama uvyara abana ubabara kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije ntuzukigeko. Uzaniye ivu umuvumo. Uzokwama urya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'imirimano byo mu ndimiro. Kwirigwa urabira akuya niko kuzoguhesha ivyo kurya. Uzurinde usubira mw'ivu kuko ari ryo wakuwemo. Uri umukungugu kandi umukungugu niwo uzosubiramo. 20. Uwo muntu yita umugore wiwe Eva kuko ari we nyina w'abari n'ubugingo bose. 1. Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Uhoraho Imana aravuga ati teho uyu muntu ahindutse nk'umwe muri twebwe. Uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe kubyo kumenya iciza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akamura no ku giti c'ubugingo akarya akazokwamahi ibihe bidashira. Nico catumye Uhoraho Imana amukura muri iryo tongo ngo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande ruherera iburasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni arahahisha abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itanze impande zonse ngo itangire inzira ija kuri ca giti c'ubugingo.
amen. N'aya majambo y'Imana dusanga muri iki gice ca gatatu c'itanguriro, aho twumva vy'ukuri amajambo avugirwa muri iki gitabo. Amen. Ni vy'ukuri ugiye kumva aya majambo avugirwa muri iki gitabo, ni inkuru ziryoshe cyane. Umuntu wese yokumviza akumva vy'ukuri uko vyagiye birakurikirana. Hariya mw'itanguriro twumvise uko Imana yatanguye kurema, ubugira kabiri twumva uburyo Imana yaremye abantu ba mbere hariho Adamu na Eva. Ubwa gatatu naho twumvise ukuntu icyaha caje mu isi. Amen. Bisigura iki rero? Ugiye gusoma Bibiliya vy'ukuri uca wumva amajambo avugirwamo ingene n'amajambo y'ubugingo. Ibisigura iyo Adamu na Eva batajya kw'ico giti, n'ubu abo bantu baba bibereyeho batunzwe n'Imana, naho dutunzwe n'Imana, ariko baba babayeho mu bundi buryo atari uburyo twe tubaye. Kuko urumva bamaze gukora iki kintu biti cyaha, bamaze kujya kw'ico giti, Bibiliya tubwiye bisigura yuko abo bantu baciye batugwa ko yandi majambo ari byo vyibi twe biriko biradushikira uyu munsi, twebwe uruvyaro rwa Adamu na Eva. Ubu tujya turushe ibidutunga, urumva yuko dutungwa n'ibivuye mw'iyashu y'iwacu, kandi ugiye kuraba vy'ukuri Bibiliya ivyivuga niko bimeze. Ubu turahangayika, urupfu rwaciye ruza ata rupfu rwari ruriho, ngo twavuye, ibi bivuze yuko twavuye mw'isi, mbere iyo si ariyo tuzoshaka ko tugasubiramo. Rero turashaka vy'ukuri tugende turatahura aya majambo avugwa muri iki gitabo. Birumvikana vy'ukuri ko harimo amajambo menshi yodufasha mu rugendo rwo kuja mw'ijuru. Hanye ku munsi ukurikirana tuzokumva ibikurikira. Aha twumvise n'ubugunge bwa Satani ngene bungana. Satani abwira Eva ati haba n'intete ntuzopfa. Nkuko n'ubunye mu buzima tubayemo, Satani mu guhenda abantu ngo bakora ibyaha ababwiye ateka da. Ahonye mwege barabahenze cyaha urakizi. Kora ibi ntangorane unezerwe. Niko Satani asigaye abikora muri iki gihe. Rero inshuti bene data, nukuza twatahura amajambo avuga muri Bibiliya. Aha twumvise uko icyaha caje mw'isi, uko vyagiye birakurikirana, uko inkomoko yacu yagenze, uko ubugunge bwaje. Twumva n'ukuntu Imana yavuze ngo nzoshira ukutumvikana hagati y'inzoka n'umuntu. Byose twavyumvise. None urumva yuko vy'ukuri ari amajambo akomeye cyane. Tuca twumva n'ingene Imana yavuze ngo aba bantu ntuhavane barekera muri ritongo, bazohava bajya no ku giti ngo bazohava bajya no ku giti kizotuma babaho ubugingo budashira. Kuko ugiye gusoma, ugiye kumbi aya majambo avugiwe ngaha muri Bibiliya, hari ijambo rivuze ngo aba babaye nk'imwe muri twebwe kujyo kumenya ikibi n'iciza. Bisigura iki? Umuntu ngaha muri iyi si yaramaze kumenya ikibi n'iciza. Ubwa mbere urumva hatarakogwa icyaha, batarakora ivyo Imana babujije, kuko urumva vyari biteye isoni. Imana yavuze uko, Satani nawe avuga uko, kandi Imana niyo yari yabibaririye. Bisigura yuko no muri iki gihe tuko twagwana intambara zikomeye cyane. Ico gihe bari bibwiriwe n'Imana ati iki giti nimwakijya ko muzopfa nta kabuza. Satani nawe cyarateka da, haba n'intete. Urumva aho hantu ngene hakomeye cyane. Wa muntu aca yumvira Satani, hakumvira Imana. Niko imeze no muri iki gihe. Ubutumwa kenshi kwa matububwirwa, amajambo y'Imana arengana buri munsi, ariko urumva ko hari ijambo ryaje rivuga ngo haba n'intete. Haba n'intete. Rero ugiye gusoma aha kuri 22 cyangwa 23 uraza kumva ingene havuga. Haca avuga ngo uyu muntu ngo ahindutse nk'imwe muri twebwe kuvyo kumenya iciza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akajya kuri ico giti c'ubugingo kizotuma adapfa. Ni Imana kivuga ngo uyu muntu ko yarinze akora nibi, yarinze akora ibi n'ibindi yobikora. Imana ishidukura muri iryo tongo.
kubera yari yamaze kutwatura kw'amajambo yo kuvuga ngo muzopfa, muzosubira mu isi nk'iryo mwavuyemo kuko n'ubundi muri ivu. Urabona yuko uku niko icaha rero caje mw'isi, kandi umva ko uwo muntu yaciye yirukanwa muri iryo tongo, ari kugwamo, mbere ngo iryo tongo ngo riranahishwa ku buryo bw'uko ata muntu n'umwe azi ngo Edeni uwo munsi n'isaha iherereye hehe. Urumva yuko Imana irahambaye by'ukuri. None rero by'ukuri yari amajambo y'Imana duhejeje kumva ari muri iki gitabo c'Itanguriro igice ca 3 cose, kuko gifise imirongo igera kuri 24. Yesu abahezagire, kandi umva by'ukuri yuko tugenda dushishikara kumenya uko ibintu byagiye birakurikirana. Bisigura yuko ku gice ca kane naho hafise izindi nkuru hazotubwira gushika mpaka Bibiliya iheze twumva uko ibintu byagiye biragenda. Rero ndabinginze inshuti bene data, dushishikare twumva ic'Imana tugomba ko twumva, na cyane cyane amajambo ari muri Bibiliya. Nk'ugaha turahejeje kumva ukuntu icyaha cyashitse ngaha mw'isi, turumvise ukuntu isi yakwegewe, kuko ngo isi ngo uyu muntu amaze gukora iki cyaha ngo uyu muntu yaciye yikwegera umuvumo. Turavyumva ukuntu Imana yaciye yatura amajambo, bisigura ko n'isi kiretse aya maraso ya Yesu yagatse kuyihumanura, yari yarahumanijwe n'icaha, kandi natwebwe twarabo gupfa rubi, kiretse aya maraso ya Yesu yaje kudukiza. Ariko numvise mw'irindi jambo rikomeye cyane ngo Imana n'ubundi igira ikigongwe kuri abo bantu ngo ikibarondera uduhutse, kuko urumva bo bari barondera uducocegwa, kandi ngo baca kwinyegeza Imana. Wowe kwinyegeza Imana ukinyegeza uwakuremye, uwukuzi, uguha impwemu, ashoboye no kuzigukuramo. Urumva habaye no kwibesha, haba no kwihenda kuri bo, kuko by'ukuri bari bibaza ko bakoze ibintu biza kubaha amahoro. Ni nk'uko umuntu akora icyaha ariko agikora ubwa mbere atabaza ingaruka zacu, ariko icyaha gifise indi ngaruka yacu, naho itowe uyu munsi ejo urashobora kubona ingaruka y'icyaha. Bisigura yuko by'ukuri umuntu wese rero akwiye kwama yimenya, akwiye kwama yisuzuma, naho biruko urumva yuko twagiye gutabagwa kubw'aya maraso ya Kristo yemeye kuza kudupfira, kandi ari twikwegeye, ari twebwe twishize mu kaga. Yesu aca yemera kongera kuza kudutabara no kuducungura. None rero amajambo y'Imana dusanze muri iki gitabo c'Itanguriro 3 tugarukije kuri 4. Ejo naho tuzaha tubandanya kuri 4, tubandanye gushika kuri 5, gutyo gushika yaho tuzoshobora kukimarira. None rero Yesu abahezagire muri mwese mwashoboye kubana nanje mu gusoma aya majambo y'Imana, mukumva aya majambo y'Imana avugirwa mu gice ca 3 c'Itanguriro. Yesu abahezagire. None twatangwe no gusenga Imana, reka duce turangiza no gusenga Imana. Ewe Yesu Mana bugira byose, wowe vyagiye kuri ha ntebe y'icubahiro, turagushimiye kandi Mana kwijambo ryawe ritazira ubusa. Hera abantu uyu mugoroba Mana wongeye kutwemerera ko twumva amajambo